ndabaramukije cyane kandi ndabashimira ko munteze ugutwi. Ni gute noronka umutahe wo gutanguza business? Kaniyama agira ati ico wobanza ukamenya nuko buri muntu wese ashobora gutunga agashika kure mu mafaranga tutaravye canke tutisunze imyaka afise, amashure yize uko yobangana kose n'ibindi byinshi. Nk'uko nabivuze, namwe ndi umuntu ashaka kugera kuri liberté financière, kugira umwidegenzo bijanye n'amafaranga, naho atamutahe nari mfise ndetse atani ingwate nari mfise ngo ntange muri banke kugira ngo bampe ingurane. Ariko nahavuye mvumbura ibanga bita self made man, nukuvuga ngo risigura ngo umuntu ahera kubusa ariko akuba ku butunzi agashika kure, agashika no kuri liberté financière canke kugira umwidegenzo mujanye n'amafaranga. Biratangaje cyane kubona umuntu yize mu mashure yo hanze ateye imbere, ariko bikarangira agarutse gukorera umuntu hatigeze arenga no mu mwaka mu mashure y'intango, mwajya amashure ya primaire, mu mashure y'intango canke na secondaire wanashima atanayimaze. Ndababwiza ukuri, nta muntu yasomye iki gitabo agashira mu ngiro ibikivugwamo yovuga yuko agifise ubukene. Intambwe ya mbere ikuganisha ku bukire ni ziganya. Nibuka mama atubwira muri rya joro turi imbere y'iziko agira ati naho by'ukuri ibitugoye ari byinshi, iyi mpene ntayo twojya ubunyene. Kubwiwe yashaka yuko tuyiziganya, ariko mugenzi we nawe yavuze ati ko tubona bitoroshe, reka twice iyi mpene tuyige ubunyene, ikizoba mu nyuma tuzonya umuti, na kare ngo ivyejo biraba bejo. Bavyaranje nabo bahisemo kwicira rimwe za mpene, bemera kurira amatama yompi, bavuga bati dutegerezwa kuzica zose hama twimeze neza, na kare ni nyinshi ntizizohera vuba. Ariko ntivyatinze, ntivyatevye, bisanze muri bwa bukene, za mpene zose zaheze, bisanga muri bwa bukene bahoramo. Icatandukanije mama n'abo bandi nuko wewe yaziganije gushika yunguke izindi nyinshi. Gutunga nta bitangaza bibamwo nk'uko benshi babivuga, ahubwo ni ugukurikiza iryo tegeko ry'amafaranga, ariryo kuziganya no gushora mu migambi canke gushora mu vyunguka. Ubiravye nawe wowe ushobora kuba umukire rurangiranwa mu gihe wowe ukurikije iryo tegeko. Ntawavuye mu bukene agashika kuri liberté financière atabanje gukurikiza iryo tegeko, ari naryo nanje nakurikije, ari naryo nanje nakoresheje kugira ngo ndabishikeko. Iyo mvuze kuziganya, ntabwo mba mvuze canke se simba mvuze babandi bayabika canke bayaziganya kugira ngo bazoya dépense mu minsi mikuru nko ku Noel, kuri bonane, mu kugura imodoka zizimvye zo kwiyunguruza, mu manza zitari ngombwa, kuza gutembera, gusohoka bakaja mu birori ibi na biriya bitari ngombwa, mu kuvuga ngo bagashaka kwibeshaho mu buzima bw'ako kanya byoroshe kuguma bigira neza. Simba mvuze abo, ahubwo ndiko mvuga bamwe bashaka kubaka umutahe uzovyara inyungu. Ni wige gukurako n'imiburiburi ibice 10% kuyo wowe ukorera, uyashire ku ruhande, wirinde ivyotuma uyadepansa yose, hama niyagwira niyaba menshi urabe ico woyakoresha canke woyashoramwo, wizeye yuko
kizovyara inyungu kizokungukira. Naho biruko kubivuga mu majambo womenga biroroshe cyane, ariko ndababwije ukuri ko bitazokorohera na gatoya kuyihanganira kandi uyabona ngaho ibibazo biyasaba bikakubana byinshi, byakubanye byinshi. Abandi nabo babifata minenegwe, abandi bikarangira bikabagora gushira mu ngiro, bikarangira bagumye muri bwa bukene. Ku isi nzima ibice 80% by'abantu bakenye nuko bananiwe no gushira mu ngiro ibyo ndiko ndababwira, cyangwa se ibi ndiko nanditse muri iki gitabo. Abakire bobo babandanya bakira cyane kurusha, kuko bobo bazi gukoresha amafaranga neza, bakadepansa make cyane kuyo baba bakoreye canke binjije. Na jewe ndababwije ukuri ko mu ntango bitigeze binyorohera na gato kuyaziganya, kuko nanahembwa na makeya, ariko icagiye kumfasha ni icigwa nakuye muri ya minsi, canke nigiye kuri mama, kuko nawe nyene bitamworoheye na gatoya kuziganya impene, n'ingene ivyari bimugoye byari byinshi, ariko akavyirengagiza mpaka abishitseko. Nagerageje guca mu makanda yiwe, bica birangira bikunze. Urazi ingene mama byamugoye kugura umunyu, amavuta yo kwisiga, ayo kurya, isabune yo koga cyangwa yo kumesuza, amafaranga y'ishure n'ibindi byinshi. Ibyo byose byari nkenerwa cyane, kandi biratahuritse ko umuntu ategezwa kubikenera. Ariko naho byari uko, yagumye kuri rya tegeko ryo kuziganya ya mpene kugera naho adufungurira imfungurwa zitagira umunyu, tukambara impuzu zicafuye cyane kubera ko yabuze isabune, kandi impene iri ngaho tuyibona. Mu miryango myinshi n'ubu niko bimeze. Ibyagora mama, ibyamugoye n'ubu biracyahari, ariko ubu byihanganira agakora nk'uko mama yakoze, niwe azoshika kure canke niwe ashika kure. Amahitamwo nayawe, ndetse n'akazoza nakawe. Amahitamo ugira uyu munsi niyo azotuma akazoza kawe kaba keza canke kaba kabi, kuko kazoza kaba keza kuriko aragaharanira. Igi ingene woziganya neza, andika neza urutonde rw'ivyo ukeneye byihutirwa cyane, mu gihe utobibona canke mu gihe utobironka ubuzima bwuhagarara. Aha ndatanga akarorero nk'imfungurwa, ahuba, ivyambagwa n'ibindi bimeze nk'ivyo. Fata ingingo yo kuziganya, yo kudepansa make ari munsi yayo winjiza. Mu yandi majambo, uziganye menshi. Irinde cyane abo bantu bagutuma udepansa amafaranga yawe mu bintu bitari ngombwa. Nimba ubona byo kugora kwibika canke kuziganya menshi, iyemeze kuzoja uraziganya n'imiburiburi ibice 10% vyayo ukorera canke winjiza. Ivyo ni wabikora uko, ubukire buriteguye kugusanganira n'impundu nyinshi cyane, kuko uzoba waciye canke wagwanye urugamba rutoroshe. Aha niho dusoreje ivyigwa twakura mu gitabo La Chèvre de ma mère, cyanditswe n'umwanditsi ariyo nawo Mugwizatunga Ricardo Kaniyama. Turi kumwe no mu bindi vyigwa bitandukanye bizoza bicishwa kuri iyi channel, bizoza bigenda bidufasha muri urugendo rwo kwibera abakire tuvuye ku busa. Wewe kora subscribe utarayikora, ukore like, ukore comment na share, kugira ibindi vyigwa ntibizogucike, ahubwo uzoba uwa mbere mu kubibona. Nk'ibisanzwe, yari Jules Mutayikeza kuri Jules Mutebutsi Official. Ciao ciao.